Iyo mpene nayo iravyara. Imaze kuvyara ugashora ugacugura inyana y'inka ukazosanga rero afise inkoko ufise impene ufise n'inka. Mwari muhaririye ngo ntibishoboka. Bigisha gwebwe ntimwigisha entrepreneur. Irega nibinyene uramubwira uti ufise utanguye kurima amashu. Amashu mivyaro 10. Imivyaro 10 y'amashu ugasubira ukagira ubugira kabiri. Uco usanga ukuyemwe inkoko. Rega nuko bigenda byose bitagwa kuva mu maboko yacu. Kuri misi. Murumva. Mwe mwabana mwe mwitwingemwe zacu. Nimwe muzovamwo Uburundi bweje. Urumva rero mudakuze mucibwege ntivyo bavyiza. Ariko raganda bashimira ikintu kimwe mbonye musa neza. Mwese rero mukure muzi yuko mutereza uzotera imbere. Umwete rero nukuba nk'umuhira utashe ucusoma ivyo mwize vyose kwishure bukeye mwarimu akubajije ugaca uvyishura vyose ivyo mwizejo kirazira kugaruka kwishure ejo utacibuka ivyo wizejo sivyo muravyumva ko ari ivyo namwigisha acaryoherwa gose asanze uza wasubiyemwo kabimenya ica bigenda neza hanyuma agaca kwigisha rero ingene uzotera imbere izo zibika zaramagi erega najewe narize nkaho muriko buriga aho hari uzo umukuru w'igihugu muri mwe ninde uzo umukuru w'igihugu muramubonye uyu nkako ataguye kubivuga uwazo umukuru kugira uwo mukuru umveze bigenda kugira uwo mukuru utegerezwa kuba ari ukanura kurusha abandi bose wewe ibintu byose bagasanga niwe wa mbere uri kurabikora hageze utera amashugwe kari wa mbere utera amashugwe bose bakakubona yuko uri ndongozi igiti yigororwa kiri gito nk'ubugabo urajeje kugororoka hanyuma rero uzukure ugumubona kutegereza kuba karorera aho ri hose haba mu kwiga mu gukora mu kugira indero nziza ubu mwana ameze neza cyane uzoca umukuru bazoca guto ndagoya amahera kugura inkwavu nzogaruka unyereka inkwavu woronye ubwo ntuzifise nta nkwavu ufise sawa uracushira papa akugurira inkwavu tutagwa korora inkwavu kuko numvise ko wewe ufise umutwe gutera imbere ahantu uzi ko inkoko ivyara inka ni sawa